Bakunzi ba Mbega TV turabaramukije canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nkuko twabibabwiye n'uyu munsi dufise mutumire hano Docteur Bertrand turaguhaye akajambo kugira ngo uramutse abakunzi ba Mbega TV. Ndabaramukije cyane mwese abantu bariko baradukurikira kuri urubuga rwa YouTube. Ku mazina nkuko mwavyumvise nitwa IRAKOZE Jean Bertrand, nkaba ndi umuganga, ubu nkaba ndi mu vyigwa byo kunonosora ibyo bita specialisation ngahanye mu bitaro vyitiriwe umwami Khaled muri département ya médecine interne, akaba ariho nsanzwe nkora ibikorwa vya misi yose. Murakoze. Uyu munsi twateguye kubaganirira ku ndwara ya diabete. Dr Bertrand agiye kutubwira mbega iyo ndwara irangwa niki, aratubwira ngene uwayanduye yo kwitwara, hanyuma aca tubwira nibitera. Mbega Dr, iyo ndwara yoba itegwa niki, mbega uwayanduye yobimenya gute, Uwuyirwaye akwiye kwifata gute ari kumwe n'abandi, mbega hoho yoba ari indwara ikira. Byose uco bica ku mayange kugira ngo abariko baratwumviriza bumve idonido kuvyerekeye iyi ndwara ya diabete. Murakoze cyane ku kibazo mumbajije. Nkuko mubivuze, indwara ya diabete bwa mbere na mbere ni indwara mw'iki gihe ifata abantu benshi, kandi abantu bayifise ifata kuva ku bantu bakiri bato kugeza mbere n'abantu bakuze cyane. Iyo ndwara rero ntitora urumva abantu b'imyaka yose kandi n'abantu b'ibitsina byose irashobora kubafata. Iyo ndwara umva ntiraba uyu muntu canke uriya. Hanyuma iyi ndwara ya diabete ariyo bita igisukari mu Kirundi ni indwara ubundi bwobwo isanzwe ivugwa kenshi mwino minsi. Hanyuma abantu nkuko mwabivuze, imigwi y'abantu bose irashobora kubafata. Iyo ndwara rero ubu iri mu ndwara bita indwara zitandukira. Mu kinyamazuru bazita les maladies chroniques non transmissibles. No kuvuga namaze gushiramo akantu bita chronique, no kuvuga ko ari indwara umuntu imufashe babana ubuzima bwose. Ndaza kubigaruka ko ngira ngo mu nyuma, kuko iyo ndwara ni indwara igufashe ntabwo uzosubira gukira iyo ndwara. Murabana ubuzima bwawe bwose bivanye n'ingene witwaye. Mwambajije muti rero iyo ndwara ubwa mbere ni indwara ki? Indwara y'igisukari canke diabete mu gifaransa mu bisanzwe ziri ubwoko bubiri, bivanye n'imyaka mu gihe ziriyemwo. Hari iyo bita diabete type 1 canke diabete y'umugwi wa mbere. Iyo diabete type 1 ni diabete ikunda gushikira abantu bakiri bato. Hanyuma tuvuze bakiri bato kenshi ni gushika ku myaka 35-40. Hanyuma hariho niyo diabete y'umugwi wa kabiri. Iyo diabete ifata abantu kenshi bakuze barenze imyaka 40 kuduga. Igituma nakubwiye nti kugira ngo mvuge icari co, nca ndabivugira ku ivyo bibiri. Indwara ya diabete kugira tuyitahure neza, twotahura umuntu ingene mufata nico biba bivuyeko. Indwara y'igisukari naho wumva yitwa igisukari, nkuko abantu benshi bakunda kwibaza ngo ifata abantu bagira isukari nyinshi, ariko siko biri namba. Nk'iyo diabete y'umugwi wa mbere iva ku kantu kari mu mubiri, urugingo ruri mu mubiri bita pancreas. Mu Kirundi sinzi ngene no hava ndakivuga neza, ariko iyo pancreas nigira ikibazo. Harimwo utuntu tutunyamubiri bita uduserire mw'iyo pancreas, bazita amaserire beta y'ahantu bita n'agapande ko mw'iyo pancreas bita îlot de Langerhans. Utwo duserire rero turarika, no kuvuga turapfa canke tukagira ingorane. Kenshi biva ku ngwara bita ngo les maladies auto-immunes, no kuvuga umubiri wihinduka, umubiri waguhinduka uwawe nyene. Hama utwo duserire tugapfa. Utwo duserire natwo nitwo tujejwe guhingura inkabura mubiri canke hormone bita insuline. Hanyuma iyo insuline yari cihera mu mubiri, kandi ariyo yarijejwe gutuma isukari igabanuka mu mubiri. Kuko ubundi bwo bw'iyo umuntu ahejeje gufungura ivyo imfungwa zarizo zose isukari iraduga, canke naho yoga ibintu bisosa canke ibindi bimeze ukundi, naho tuba yari isukari iraduga.
iduze rero iyo nkabura mubiri bita insuline yabijeje kuyisubiza hasi mbwa ko uwo muntu ntaba kironka ya nkabura mubiri bita insuline ya sukari rero ntiba ikironka ngene umubiri uyijera neza isukari ishigumira nyinshi mu mubiri rero hanyuma gutyo umuntu bakacavuga ngo yagwaye diabete no kuvuga ya diabete y'umugwi wa mbere igisukari cy'umugwi wa mbere mu Kirundi hanyuma ubwa kabiri iyo diabete y'umugwi wa kabiri ni diabete ifata abantu bakuze bobo kenshi iyo insuline ibikwiye mugabo ntifise igikorwa cyo kwigabanura gusa irafise n'igikorwa cyo gutuma isukari ikoreshwa mu mubiri kuko niyivamwe ingufu kenshi abantu bakoresha ivyo bita energy canke ibindi bintu bituma umuntu nyene yiyumva ko ingufu akomeye canke mbere n'umubiri n'ibindi bice by'umubiri vyinshi birayikoresha isukari niyo niko ndavuga hanyuma iyo insuline rero haragirige ku bantu bakuze kwera ko barasaza umubiri wabo wari kurabahinduka hari utuntu bita ama recepteur dutuma uwo iyo nkabura mubiri bita insuline ishobora gukoresha iyo sukari mu mubiri ntibikibishobora rero kubera umuntu ariko arakura arivyo baca bita mu kinyamazuru insulino resistance no kuvuga ntiba iri kwirakoreshwa iyo nkabura mubiri ntibiri kwirakoresha ya sukari neza hanyuma rero umuntu acaguma afise isukari nyinshi mu maraso naho nyine bakacavuga ngo agwaye diabete urumva iva kuri ivyo bintu bibiri ariko hariho n'izindi hariho n'ubundi n'indi migwi y'ama diabete mugabo yose iza ishikira kwizo zibiri hariho nka diabete ifata abakenyezi bibungenze nayo nyene ishikira muri ivyo n'izindi ntokwirirwa ndavuga ko mu Kirundi no hava mbura n'amazina yazo ariko izo zose zihari zoga kwiyo migwi ibiri niyo ihambaye urumva rero umuntu wese ashobora kugwara diabete hanyuma noca ngerageza nkavuga ku kintu gihambaye abantu benshi kumbure batazi ku ngwara ya diabete nkuko twabivuze ni ingwara ishobora gufata umuntu wese ariko hariho ibintu bita ama facteur de risque facteur de risque no kuvuga ni ibintu bishobora kuduza amahigwe mabi yo kwandura diabete benshi nkuko nabivuze n'abantu bibaza ngo nukurya isukari oya isukari hagigera ko bambi ko umuntu azayafashwe na diabete ariko isukari ahiza kubera mbi iratera kuvyibuha cyane ivyo bita obesity kuvyibuha cyane rero birimwo mu mahigwe menshi yo kugwara diabete hanyuma harimo n'imyaka imyaka urumva yoyo umuntu ntacayikora kuko uri kurakura ntuzohava usubira ngo ube mutoya wakuze ubufise amahigwe menshi yo kugwara diabete ugereranyije n'abantu bakiri bato kuvuga baba bafise ama pourcentage menshi yo kwandura iyo ngwara yo kugwara iyo ndwara mvuze kwandura ngira ngo mankoresheje bivuye kumenya n'ingwara yandukira ariko uyu umuntu agwaye diabete ntazoyandukiza uwundi ico nico kintu twobanza kubwira abantu no kuvuga je ngwaye diabete sinzohava ndayikwanduza wewe ngo nikora turi kumwe cyane tugize oya ni indwara itandukira ni indwara iva ku mubiri w'umuntu ubwiwe nyene ngira ngo ngaho turumvikana neza ndavuga ntugira ngo abantu batahure bumve indwara y'igisukari icivako n'abantu bashobora kuyigwara ariko tugomba tumbandanirize ngaho nyene mwambajije muti mbega iyo ndwara irakira nico ngomba mvuge ko gatoya diabete ntikira ikintu ca mbere gikwiye kukubwira ko idakira umuntu akwiye kubitahurira hajya navuze icivako ubundi bwo kugira ikire nuko twatuntu duhingura yankabura mubiri bita insuline twosubirizwa muri ya pancreas mugabo tugiye ntitugaruka byumvikana ko wa muntu atazosubira kuronka yankabura mubiri ikwiye nico gituma rero ari indwara idakira iyo umuntu imufashe yitega kuzobana nayo ubuzima bwiwe bwose nico kimwe n'abajya abantu bakuze umva twatuntu tuba twarapfuye mu mubiri we dutuma ya sukari idakoreshwa mu mubiri neza ntidushobora guhirahira ngo twongere dusubire dukore neza rero ni indwara idakira iyo ifashe umuntu yitega kuzobana nayo ubuzima bwiwe bwose ariko iryo jambo rikunda gutera abantu umutima umenga urahagaze cyane ntirikwiye kubatera umutima uhagaze kuko ni indwara ifise imiti
iyi ndwara iravugwa mugabo iyo ndwara ntikira uko kuntu ridakira abagwayi benshi bababwiye uko nyene acagira ubwoba ariko ikintu nobwira abagwayi cyane bariko baratwumviza canke abandi bantu bashobora kuba bariko batwumviza baza abantu bagwaye diabete nuko ufashe imiti neza ushobora kubana n'iyo ndwara ibihe birebire iyo ya sukari yawe yamaze kuduga ugafata imiti ikagaruka ugasanga ibiharuro vyawe bisa na bijya vy'abantu bakomeye neza umuntu atagwaye ugasanga kugira ati ufise ibiharuro bingahe je mfise 5 biri kuri 6 biri kuri 4 mugabo uwo muntu yariko arafata imiti mugabo wa undi nabatigeze afata imiti no nyene akabwira ati mfise 5 kenshi baca bibaza ati nakize mugabo muri izi ngwara ntibigera bavuga ko umuntu yakize bavuga equilibration ngerageje kuvuga mu kinyamazuru bagereza kuvuga ko bayiringanije sinzi ko ndagisiguye neza ona equilibre bagerageje barayimanura bayishira muri vya biharuro vyiza vy'umuntu akomeye ariko vyaje mu ivyo biharuro kubera ufata imiti utayifata byukuri bizoca bisubira kuduga vyamanutse hari ahantu kubera ufata iya miti ibi ni naco kimwe n'abantu bagwaye ingwara ya hypertension canke bijya vyivumbuka y'umurindi w'amaraso navyene ni nkuko nyene ufashe ijya miti bikaza ugasanga ufise ibiharuro bisa n'ivyo umuntu akomeye ntibisigura ko wakize oya bisigura yuko ingwara yawe iri equilibre nuko rero hariho abantu benshi ngaha baca bahendana iyo abantu bariko baravugana mu makartier canke ahandi bagerageza kuvuga ati hari imiti zo gukiza ati genda tuje hariya no hirya no hino hari umuntu muga kubera ya miti afata canke ibindi bintu kanaka bamuhaye akasha asanga uwo munsi isukari bimeze neza azokubwira yuko yakize arashobora kumara umwaka 2 3 4 ameze neza akomeye ariko ntiba bisigura ko yakize n'abantu ngira ngo baba bariko baratwumviriza bazoca bavyumva ngira ngo iri jwi rashobora gushika kure diabete ntikira ariko icyo nagomba kuvuga ni iki iyo umuntu yivuje neza biramufasha ngira ngo nuko abantu bataba basiguriye intumbero yo kuvura ingwara y'igisukari intumbero yo kuvura indwara y'igisukari si kugira ngo ikire no kugira ngo ibe equilibre ngamwira muca mu vyumva rero ivyo kugira ibe equilibre bituma ubwa mbere na mbere umuntu acagira ubuzima bumeze nk'ubw'abandi hanyuma akabaho nk'abandi hama bikamukingira ingaruka mbi ntarashika rero ingene twovura iyo ngwara ya diabete n'ingene bayivura n'ingaruka mbi ngira ngo nabanza nkababwira ibimenyetso vyayo ivyo umuntu yokumva afise akaca yihutira kwa muganga ubundi bwobwo ni indwara umuntu ashaka kugenda n'imisi myinshi atayizi bashaka kwigendana n'imyaka 2 umwaka yaraduze mbere inarenga bivana n'umuntu ingene umubiri we wigumya hanyuma bikavana n'urugezo igezeko ariko ibimenyetso cyane cyane abantu bakunda kumva mu gihe ba isukari yaduze cyane mu mubiri harimwo kumeneka umutwe hari abasanga bumva umenga bafise iseseme agaseseme byo bitanoze hari abasanga bumva bababara mu nda abandi kumva bacitse intege ariko cyane cyane isukari yaduze cyane ikimenyetso abantu bahuriyeko kenshi nuko asanga imisi yose kenshi aja kugira umwanda mutoya kenshi hanyuma akumva inyota nyinshi mu mubiri hanyuma akabona yonda aratakaza ibiro kuko kenshi ubwa mbere imbere yuko imufata usanga yagize ibiro vyinshi muga isukari yaduze kenshi ivyo biro bice bitangwa kugabanuka muga ivyo biro bikagabanuka afise akayabagu kenshi ari naco gituma kera bariko baratuka abantu bumva bambwira ngo babonye umuntu ajya cyane bavuga ngo agwaye diabete kera twumvise diabete wamenga n'umuntu arya gose abo bantu bafite akayabagu barakagumana naho mugabo bijya navuze byo kumva gaseseme kenshi biza mu bice bimwe bimwe simisi yose vyama bivana n'urugezo rwayo bivana n'ivyabaye ibyo bita ama complication ivyo ndaza kubigarukako ariko kenshi akayabaga umuntu arakagumana bigitangura ariko akabona yonda ashira umunywera aguma agabanura ibiro akumva aguma yirukanga ku mwanda mutoya kumva mugabo agomba kumanywa amazi menshi akumva yumye
ivyo n'ibimenyetso sinamusiga vyerekana ko umuntu ashobora kuba afise iyo ngwara y'igisukari. Mu kuyipima rero aca yihutira kwa muganga akabiganira ivyo bintu ko bimeze. Yiganiye umuganga aravyumva akamutuma igipimo co gupima isukari mu mubiri no gupima urugezo rw'isukari mu maraso, arivyo bita mu kinyamazuru glycemie, no kuvuga urugero isukari biriko mu maraso. Hanyuma urwo rugero rero barubonye bagasanga ruri hejuru y'ibiharuro umuntu ategeza kuba afise, baca bavuga ati wowe urafise ibimenyetso vya diabete canke vy'igisukari. Aho rero haba hatanguye urugamba. Urugamba rwa mbere ni ugukingira uwo muntu ingaruka mbi za diabete. Nca ndazivuga ko mu mwanya kuko irafise ingaruka mbi, irafise ibintu yonona mu mubiri kandi yonona ibihimba vyinshi. Nico gituma iyo umuntu yumva akomeye agwaye ingwara ya diabete atariko arafata imiti ntiyosya bwose, oya, ahubwo abakwiye kugira ikibazo akavuga ati jewe uku kuntu meze naho ndiko ndagenda mu bantu bandi bakomeye mugabo imiti narayihagaritse, nkwiye kugira amakenga. Abakwiye kugira amakenga menshi kuko izi ndwara twozishira muri za ndwara bita gwica ruhoze. Si indwara igufasha no musi zo kwica ejo, oya, si indwara igufasha no musi zo kwica mu mwaka umwe, bivana n'ingene wifashe. Iyi ndwara rero kujya kunti gufashe hanyuma ugasanga bijya biharuro biri hejuru ya bijya bitegekanijwe, kuko ibiharuro kenshi bitegekanijwe bivana na ama unité de mesure canke ingero biba birimwo. Ngerageje kubivuga mu ngero bita ama millimole mu Kirundi sinzi ngene bivuga, kenshi usanga biri hagati ya 4 n'ibice bibiri gushika kuri 6 n'ibice 4. Hanyuma iyo bigiye hejuru gato urumva umuntu abatanga kugwara diabete. Hari urugezo bigeze ko ivyo no ndabajanye mu bintu by'ubushakashatsi birebire, ariko hari urugezo bigeze ko umuntu acatangura imiti, hari n'urundi urugezo bigeze ko umuntu acatangura ibintu vy'inyifato, indero nziza y'amagara, atari indero uko abandi bose bayumva, indero nziza y'amagara, ivyo bita mesure hygiéno-diététique, no kuvuga ingene akwiye gufungura, ingene akwiye kwifata, ingene akwiye kugendagenda. Ibi bintu rero birahambaye cane duhereye kuri ibi kuko nivyo vyinjira cane mu gukingira ingaruka mbi za diabete. Nababwiye ko kuvura diabete bifise ihangiro ryo gukingira za ngaruka mbi, ivyo bita les complications, ariko birafise n'indi ngaruka yo kugira umuntu yoroherwa, ntaguma ariko arameneka umutwe, ntaguma ariko araja ku mwanda mutoya, urumva navyene ntivyoroshe iyo uguma wirukangayo. Ibi bintu rero bita mesure hygiéno-diététique mu gihe umuntu afise isukari itari hejuru nivyo tumuherako aje nko kwa muganga. Ikintu ca mbere nuko acagabanya vya bintu biri mu isukari rero, ariko sinavuze ko isukari ari nziza kuko iyo uguma uyifungura naho bukomeye irafise ivyo yonona mu mubiri. Si vyiza ko umuntu arya rero ibintu biri mu isukari nyinshi. Aho nogira ko mvuga hariho abantu ngira ngo babigisha ibintu vyo gufungura neza vya nutrition, muramuvyumva ibindi biganiro cyane muzobironka sinovyinjiramo cane, ariko imfungurwa zirimo isukari nke ni nziza ku muntu wese yaba ukomeye n'ugwaye diabete. Ariko wamaze gufatwa n'ingwara y'igisukari ho birarushiriza, bisaba yuko afungura imfungurwa ziri mu isukari nke iri ku rugezo ruke rubaho, kuko ubundi bwo bifungurwa vyinshi vyose birimwo nka vyose birimwo isukari, ariko hari ibifungurwa biri mu isukari nke. Nico gituma kenshi mugiye kwa muganga abantu bagwaye diabete bagiyeyo bazokoma bababwira ngo bafungure imboga cane cane, bafungure ibiharage bikiri bitoto canke imfungurwa zikiri ibintu bikiri bitoto canke ibintu bibisi, nivyo urugezo rw'isukari yago ibikiri nto cane. Ariko ibintu vyamaze kuma n'ibintu vy'inyama, ibintu bisosa nk'abantu banywa inzoga, amaju akaze harimwo amaju usanga arimwo urugezo rw'isukari nini, kuko bijya vyinshi usanga birimwo amafanta n'ibindi usanga birimwo urugezo rw'isukari nini cane. Ivyo rero nivyo umuntu akwiye kubanza guca yirinda ubwa mbere. Ubugira kabiri umuntu baramusaba kugira imyimenyerezo y'umubiri, ivyo bita activité physique canke sport.
no kuvuga iyo uri kurakoresha umubiri wawe bituma uba uri kurafasha umubiri gukoresha isukari biri muri wewe uba uriko uragerageza kuyikoresha rero kugerageza kuyikoresha urumva ikimanuka usanga rero isukari yaje ku rugezo rwiza hari imiti rero ivura diabete no kuvuga iyo ya sukari yaduze cyane haragera igihe iyo ndero umuntu yiha yanka isendwa imaze gusendwa rero nta kindi kiba gisigaye nuko umuntu mushira ku umuti wa mbere ngira ngo abantu bose baca bawumva yankabura mubiri yabaye nke umubiri uronse umubiri mu gihe uyironse yankabura mubiri kongera ikaboneka no kuvuga wa muntu ya diabete yirumvira ashobora kuba contrôler igasubira mu biharuro vyiza rero kenshi duhera nko ku bantu nk'abo bantu bakiri bato kubera diabete yayo kenshi mu kinyamazuru bakunda kuyita diabete insulinodependant no kuvuga ni diabete ishobora idependa canke haba hakenye yankabura mubiri no kuvuga rero yankabura mubiri iyo bita hormone insuline niyo rero umuntu cumuha ari mu mva abantu benshi bakunda kubwira ati ndi kuri insuline no kuvuga umuhica kenye kubera umubiri utaburikiri kura yihingura no kuyimushiramwe uyimushizemo yasukashitera igabanuka urumva ko ivyo bintu vyoroshe kuvura ivyo bintu mu gihe aguma yifata neza nta ngorane hanyuma hariho n'ibinini babaha navyo nyene bigerageza kuregera isukari mu mubiri bimwe biragerageza gutuma gwagwagasha rushobora guhingura yankabura mubiri aho ndiko ndavuga ya pancreas ababwire kahingura yankabura mubiri kahingura kubera irya miti aba ariko araronka iyo miti rero ni vyiza ku muntu agwaye indwara ya diabete ayifata kuko atayifashe nababwiye nti nigwica ruhoze arashobora kumva akomeye umwaka umwe 2-3 mugabo hariho ibihimba diabete yonona cane gose ingorane zayo harimwo ingaruka mbi za diabete ziza vuba na vuba mugabo hari n'ibindi ziza zitevye iziza vuba nizo bita mu kinyamazuru les complications aiguës hanyuma iziza zitevye nivyo bita les complications chroniques no kuvuga ziza heze igihe kirekire mwizi ngaruka mbi ziza vuba na vuba ni mu gisukari yaduze cane mugabo ntimanuke umuntu ntiyivuze ntafata imiti kenshi ku bantu bakiri bato bakunda kugira ibintu bita coma acidocétosique canke acidocétose diabétique mu Kirundi kabisa sinzi heno hava ndabivuga nibaza ko atanizina ndonka ndavyita ariko urumva iyo sukari kubera iba yaduze haca haje ibintu vy'ama gaz carbonique canke impwemu zitaremeze neza mu mubiri zikagwira hakajamo n'ibindi bintu bita ama acide acétique akagwira n'ibindi donc bigaca bituma umuntu aja muri koma izi yindi ngaruka igira kabiri ni hypoglycemie canke isukari kagabanuka gose bivanye n'imiti umuntu ariko arafata nico gituma umuntu ariko arafata imiti ya diabete kirazira ko kenshi ayifata ari umwe canke hari ibimenyetso yumvise ashamenya ko isukari yagabanutse ivyo bimenyetso kenshi usanga umuntu yumvise intege zigiye hajya kenshi bikunda gushikaje umuntu yaje gufata ijya miti canke amazi ayifata kuko rero urumva ibiri kwiramanura isukari gose hajya rero yagabanutse cane ikaba nto ikaba nke cyane mu mubiri urumva umuntu asha yumva intege zicitse hama gatangwa kubira ivyuya mugabo ivyo vyuya kenshi biba ari ivyuya bikanye ivyuya bikanye rero kenshi n'ikimenyetso gihambaye sindamusiga cuka isukari yagabanutse ni vyiza rero ko umuntu yumvise ivyo bimenyetso kenshi aca agerageza akihuta agafata akantu kari mw'isukari abantu benshi ndabizi bama bagenda kwa muganga akavuga ngo bamuteye ngo biserumu iri mw'isukari ngo kandi agwaye diabete oya ico ntigishobora kwica umuntu agwaye diabete uko yo bingana kose ahubwo ikintu gikunda kubica cane no kwisukari gabanuka gose ivyo rero abantu bakwiye kubimenya kuko ni indwara nababwiye mu kwivura bisabwa yuko umuntu nyene kuyigwara hama n'abaganga baguma en contact baguma bavugana ni vyiza rero ivyo kubimenya ku muntu wese ari ku miti ya diabete akamenya yuko yumvise ivyo bimenyetso naho yo bari hafa kumva atanga gucika intege gose
naho tubibabuza gufata ibintu biri mu isukari haragera igihe ateza kubigumana mbere nk'abantu bikunda gushikira tubahanura gujana akantu nk'akabombo canke agatumbura mu isakosha atari byo kurya umwanya wose oya mugabo yumvise ivyo bimenyetso bimushikiye hari n'abantu bariko baragendesha imiduga asanga birabashikiye araguye hasi ni vyiza rero ko aca afata ku kantu akakarya akariye kenshi inguvu zica zigaruka rero umuntu igihe yibonye ko yumva ko aracika intege hanyuma kumva ataye kubira ivyuya bikanye ntazarindire kuko kenshi ivyo bintu birica gose gusumba mbere isukari yaduze kuko kenshi basanga abantu nk'aba bapfiriye mu vyumba ari nko mwijoro ari umwe ntashobore no guhirahira ngo ahamagare nabo bari kumwe kuko abadafise inguvu. Ikindi gikunda gushikira abo bantu ni ivyo bita coma hyperglycemique canko sinoyita coma hyperglycemique ahubwo bayita coma hyperosmolaire no kuvuga isukari naho iba yaduze cane gose yaduze cane bigaca bituma umuntu naho nyene aja muri coma vyo bikunda gushikira abantu bakuze hari n'ibindi bita acidose lactique sinobigaruka ko ngira ngo navyo nyene muravyumva ni ibintu biba mu mubiri bigenda nabi kubera iyo sukari yaduze. Hanyuma ama complication canke ingaruka zishika nayo zishika haize igihe kirekire ni izi ngaruka mbi kenshi abantu bakunda kubona aba bantu bagira ingaruka mbi novuga ziri mu bwoko bubiri zimwe zifata udutsi dutwara amaraso duto duto izindi zigafata imitsi itwara amaraso minini minini mu gifaransa ngira ngo bakunda gusoma bitale macroangiopathie imitsi minini minini canke microangiopathie imitsi mito mito. Abo bantu rero uzosanga ibihimba bikunda gukarirwa cane cane duhereye mu nda hariho ibintu bita amafyigo kubera iyo sukari yabaye nyinshi ironona udutsi hariya mu mafyigo bigaca bituma abantu bagira ingwara bita insuffisance rénale donc amafyigo yabo ntaba gishobora gukora neza ngo ayungurura amazi hama kenshi baranagwara n'indwara z'umutima bivuye ku bintu bita hari udutsi dutwara amaraso mu mutima tuziba ivyo bita vaisseau coronaire mu minsi mike ugasanga yagwaye umutima. Hanyuma kenshi biranakunda no gufata mu mutwe ivyo bitare hatwa tugiye mu microangiopathie abantu baba bagize ibintu bita AVC ivyo bita accident vasculaire cérébral ngira muhora mubibona umuntu aba ariko aratambuka canke ariko aragenda akaca yikubise hasi zijya zose ni ingaruka mbi mugabo ziza igihe kirekire umuntu afise diabete. Ariko hariho n'utundi tugwara dufata nk'amaso abantu bagwaye diabete kenshi usanga amaso yarahumye no dutsi naho nyene dutwara amaso mu maso tugira ingorane. Ariko hariho n'ikindi muramubona abantu baciye amaguru kubera bagwaye diabete biba vyavuye ku bintu bita neuropathie nayo ma microangiopathie nyene biragafatana hamwe umuntu hariya mu birenge asigara ari insensible naho mukora ko ntiyumve ko ari ikintu camukozeko hama bakagira ibikomere kubera indwara bije bita ama infection bibakarira cane usanga rero ivyo bintu vyabaye vyinshi hama gaca ba infecte hariya mu kuguru kukabora ugasanga nta yindi shwa nimwe bafise atari kuguca. Ivyo rero ni ibintu bikunda gushikira abo bantu ari naco gituma iyo umuntu amaze igihe kirekire atari kurafata iyo miti arashaka no kumara n'umwaka 2-3 urumva ko ari myinshi akakubwira ati je meze neza ndakomeye mu bandi bantu bakomeye jewe nta ngorane nimwe mfise mugabo atazi ko ariko arahwera nico gituma rero ubona abo bantu kenshi baca bapfa hakiri kare. Iyo wivuje rero ugafata ijya miti neza urashobora kumara imyaka myinshi. Hari abantu bafite bamaze diabete bakayimara imyaka 40 imyaka 50 mirongo bakayigumana igihe kirekire. Aho ngerageje guca ku mayange kugira ngo abantu batwumve bamenye ingene bakwiye kwifata kuri iyi ngwara ya diabete n'ingene umuntu akwiye kuyikingira. Ubwa mbere bwo kuyikingira aho tuca tuvuga mu kuyikingira ubwa mbere nuko umuntu yogerageza kudafata ibiro vyinshi nico kintu ca mbere gihambaye. Iyo umuntu ibiro bigwiriye cyane mu mwanya muto kenshi aba afise ayo mahirwe menshi yo kuyigwara mabi les facteurs de risque. Hanyuma nuko umuntu akuzaragira ga sport akazaragerageza gukoresha umubiri wiwe. Ikindi nuko umuntu yogerageza kwirinda n'ivyo bintu birimo amasukari naho navuze ko atari byo bitera diabete ahubwo bituma avyibuha akagerageza akaraba n'ibintu afungura
kugira ngo bibemwe amavuta make, bibemwe umunyu muke, bibemwe mu n'ibintu bisosa bike, niho umubiri wawe uheje kuwutunga neza. Ngira ngo nagerageje kuvuga muri make ivyo mwambajije. Murakoze. Murakoze Dr Bertrand. Abantu benshi nkuko tubimenyereye baravuga ngo umuntu avyibushe cyane niwe agwara diabete, ariko mu nsiguro waduhaye numvise ico kintu atari cyo. Nashaka ndagusabe usigure gato, ubwira abo bantu bavuga yuko umuntu avyibushe wenyine ari wayigwara, hanyuma uce wongera utekerere impanuro abantu bari mu migwi itatu. Iyo migwi itatu, uwa mbere ni uw'abantu batarigera bipimisha diabete, batazi yuko baba bayigendana. Hariho uwundi mugwi w'abantu bamaze kwipimisha diabete bagasanga barakomeye. Hariho n'umugwi wundi w'abantu bagwaye diabete. Ubatekerere impanuro iyo migwi itatu. Murakoze. Urakoze cyane. Ni ikibazo ciza. Hariho abantu benshi vy'ukuri bafise ivyiyumviro yuko umuntu avyibusha ariko agwara diabete wenyene, ariko sivyo na gato. Iyo tuvuze facteur de risque, si ikintu gitera indwara, ni ikintu iyo umuntu agifise aba afise, mu Kirundi kubivuga neza biragora, mugabo afise risque nyinshi zo kugwara iyo ngwara. So kuvuga ko abantu bose bavyibushe bashobora kugwara diabete, ico nico abantu bose bakwiye kumenya, kuko kuvyibuha sivyo bitera diabete, oya. Mugabo biraboneka ko abantu benshi bagwaye bavyibushe bashobora kugwara diabete, naho ibiharuro ntabivugiye ngaha, ariko nuko bimeze. Rero diabete ifata umuntu wese, yaba yonze, yaba ukenye, yaba utunze, yaba muremure, yaba mugufi, wese ashobora kumufata, bivanye na bimwe nasigura ubwa mbere ikibitera, sinobigarukako. Naho woba wonze, yankabura mubiri yawe yitwa insuline itariko irahingurwa neza n'umubiri, diabete iragufata gose kandi irakumerera nabi, kugimerera nabi abandi. Naho woba ukenye iragufata. Kera batubwira ngo ni ingwara y'abatunzi. Uvyumvise mu minsi yahera, naje nari nzi yuko ari indwara ifata abantu batunze, abantu bavyibushe, abantu bariye gose, ariko sivyo. Ni indwara ishobora gufata umuntu wese, yaba uwonze, yaba uvyibushe, iramufata uwo ari we wese. Mwambwiye rero muti mbega notekerera impanuro ki abantu bafise iyo ndwara bayigendana bataripimisha, n'abipimisha basanga barayigwaye, n'abazi ko bayigwaye. Mu bisanzwe impanuro ni imwe, kuko izi ndwara ni indwara umuntu bagendana. Urumva ntitukugumiza mu bitaro ngo niko ufite diabete, oya. Urataha imuhiri wanyu, hanyuma wowe nyine ukaguma wiraba ngene umerewe. Rero uku kuntu utegerezwa wowe kwicungera nivyo bihambaye gose. Si ingwara twovuga iri mu ngwara bategeza kugira icyo bita dépistage massive, canke bavuga kwipimisha ku bantu bose. Munaho hariho amakampanya mwamwe ahora ashika abantu bakabapimira icarimwe canke icamunara, birashika. Ariko abari ahantu hamwe hamwe muhora ndabibona nka hariho nk'ishirahamwe ry'abanyeshuri biga ivy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi, bahora baja hamwe bagapima abantu nko ku masoko, bakabivuga abantu bakaza kwipimisha kuri jardin public n'ahandi. Mugabo si indwara umuntu ateza kwipimisha kwitegeko ya. Umuntu agenda kwipimisha kubera abishatse canke yumvise kimwe mu bimenyetso twavuze. Iyo agiye ku muganga yumvise amerewe nabi mw'ivyo bihe, umuganga arateba aheza akaca amutuma hirya gipimo. Kubwanje ari umuntu yumva ikimenyetso kimwe mw'ivyo, canke akabona afise amahirwe menshi yo kugwara iyo ndwara, uwo muntu ni vyiza ko yoza araja kwirabisha ico gipimo ca glycemie, kuko ni igipimo kitavuna cane. Umuntu amaraso bagufata naho bayafata ku rutoki, hanyuma bagaca babona yuko ufise iyo ndwara canke utayifise. Hanyuma uwamaze kuyirwara wewe, uwo muntu nta kindi kintu umuntu yamubwira atari uko aja kwa muganga, hanyuma agafite umuganga mukurikirana, kuko ni vyiza ko iyo minsi yose ayimara afise umuganga. Ndafise ico noca mvuga kuri abo bantu bose, ku bintu natangiye kuvuga vy'abantu bavuza imiti, bamwe bavuga ko ari kama abandi y'ikirundi. Irya miti irakora ahantu hose.
iyo umuntu bamubwiye ati uyu muti wavuye muri Amerika, uyu muti wavuye mu Bushinwa, ati abaganga ntibayemera, suko bimeze. Nashaka gukebura abantu bose bakorera mu mashirahamwe akoresha imiti y'ikirundi n'ahandi, suko bagwanya ni imiti, si n'imiti, ni ingaburo. Zijya ni nk'indya, ni nk'uko wogenda ukagakurikiza ibintu nakubwiye, ntivyo kurya indya zitarimwo umunyu mwinshi, amavuta n'ibiki n'isukari nyinshi. Niko bimeze, kuko bijya bintu ikintu bigufasha biba birimwo ivyo bintu bituma izi ndwara ziduga gose. Ivyo bintu biba ari bike muri vyo, mu gihe bifashe rero biramanura vya bintu neza. Ariko abantu baca bakubitira gati mu ryinyo ngo narakize, ariko arafata amaro ibindi ni ibintu vyiza bakoresha n'ahandi hantu hose. Ugerageje kubisoma mu bitabo barabikoresha, ariko si ivyo kugira ngo iyo ndwara ikire, oya, ni ivyo kugira ngo ahubwo ni ingaburo, ni indya nziza zogufasha. Ngerageje kubivuga ni nk'uko worya, ariko sinizera, sindanagira n'ama-etude nimba kameme, sinzi nuko binayigabanura neza, kuko sindagira ivyigwa ngo turabe ko isukari kwabo bantu icigabanuka canke ngo imere neza, nta sinovyemeza. Ariko abantu kenshi acaza kwa muganga yararemvye aheze igihe kanaka, akacaza yararemvye gose kubera yaciye ahagarika irya miti, kandi akaza ageze ku rugero bitagisubira inyuma, usanga baca bamuca amaguru canke bakagira ibindi bintu. Ni vyiza rero gusigurira abanyagihugu neza, nimba mu Burundi vyemera ko babidandaza canke ahandi, mugabo abantu bakaronka insiguro nziza, kuko usanga umuntu atigeze avyigira, atazi n'ico arico diabete, ariko arasigurira umuntu bahuye mw'ibarabara aje kumugura ko umuti ngo diabete niyi. Mpora ndabibona no mw'isoko, hari waje kubinsigurira, ndamwumviriza hari mw'isoko. Urumva ni birateye isoni, usanga ariko aravuga ibintu bitari vyo vy'ukuri. Ni vyiza reko abantu bogerageza kutaza barumviriza amajwi menshi, kuko biratuma bajuragirika cane, kandi ugaca usanga ya ndwara yiwe iramwishe mu minsi mikeya kubera yahenzwe, ataronse ikintu c'ukuri co kumubwira. Urumva ni ivyo notekerera impanuro nk'abo bantu bose, umuntu wese akamenya ngene akwiye kubaho bivanye ku iyo ndwara. Ubundi bwo mwagerageje kumviriza neza, jewe mpora nkunda kubwira abantu si indwara yica, oya, habanamba na gato, kuko igihe ufashe imiti neza ntayizoguca ngo ikwica, uzomara imyaka myinshi ugendana nayo. Mugabo ukwica kwayo yonona ibindi bihimba vy'umubiri, ahubwo umubiri ugacuba faible, umubiri ntubugishobora gukora ivyo ujejwe, hanyuma ugacupfa kubera ivyo. Mugabo kubera utafashe imiti neza, kubera utakurikije impanuro z'umuganga, hanyuma ngo uzigireko kugira ngo wifate neza, umenye ingene ukwiye kubaho. Nico nogerageza gutekera nk'impanuro nk'abantu bose batwumvirije. Murakoze Docteur. Abariko baradukurikirana, birashika hakaba hari umuntu avuga ati mwasiguye vyinshi, ariko akifuza nko kubabona kugira ngo basiguze atahukigwe neza. Ngira ngo mwotanga nk'akanimero ka telefone kugira ngo ari umuntu yipfuza ko mwomusigurira mw'idonido ashobore kubaronka. Murakoze cane, ni iciyumviro ciza. Nivyo umuntu rero yo twifuza kuturondera, je nsanzwe nkuko nababwiye ndi mu bitaro vyitiriwe Umwami Khaled, mu gisata muri département ya médecine interne. Ari umuntu adukeneye dusangaho, turashobora kumushikirira abaganga babinonosoye kudusumvya, aro dushoboye gufasha turamufasha, aro dutekera impanuro turazimutekerera. Hanyuma ku rubuga rwa Facebook nitwa IRAKOZE Jean Bertrand, uko nyene hariho ngerageza kubisigura mu Kirundi, ngasigura izo ndwara n'indwara za hypertension rimwe nawe nyene bashatse boturondera. Hanyuma nimero za telefone ni 79 ubusa 85, hanyuma amajana ndwi na 53. Ngira ngo nizo no kuri WhatsApp barashobora kutwandikira kuri izo nimero, ni 79 ubusa 85 amajana indwi na 53. Nizo niho bodu kwizo nimero bashatse umuntu yoturondera, aro dutekera impanuro turazimuha, ari kwiyo ndwara n'izindi ndwara bita ama maladie chronique, ama hypertension, arafise ibibazo ku ma cancer n'ibindi, turamuha impanuro aho tugeza, kuko indwara zose ziba zifise abantu bazinonosoye,
hanyuma ari uwo tworiyanta tukamwereka ingene yivuza uramwereka ingene yivuza n'impanuro ingene yobigenza ko kamurungikira abaganga babinonosoye kudusumvya kuko nta muntu anonosoye ibintu vyose uwononosora ico wakurikiranye cane ariko ari nuwo tudashoboye gushikira ku nyota turamurungikira ku baganga bandi babinonosoye tukanamwereka nani ingene abigenza nabo akwiye gushikira nuko murakoze cane. Dr Bertrand Mbega TV turagushimiye. Hama turashimiye abariko baradukurikira. Ego twongere tubibutse birashika mukaba mudukurikirana utaravyonda kuri sabone. Vyonda kuri sabone no kugakengeri kugira ngo ibiganiro nk'ibi bibandanye bigushikira kandi ubisangize n'abandi. Turabashimiye ko mwadukurikiranye tuzoba dusubira naho ubutaha.